Kwigenekerezo rya mbere ndamukiza uno mwaka turimwo abakenguzamateka barakoranye mu ngoro y'amakoraniro Igitega ku murwa mukuru wa politike mu birori vyo kugurura icese ibikorwa vy'isasa risanzwe rya ndamukiza. Ivyo birori bikaba vyuguruwe na nyakubahwa Reverien Ndikuriyo aramutswa urwo rwego. Mwijambo yashikirije nyakubahwa Ndikuriyo yaramenyesheje abaraho ibikorwa abakenguzamateka baranguye mu buruhuko bahoramwo. Navyo bikaba bigizwe n'ingendo bakoze mu gihugu hagati hamwe no kwitaba ibirori vy'umunsi mukuru wahariwe abakenyezi. Twaragendeye amakomine agize intara zimwe zimwe z'u Burundi, izo ntara nazo ni za Makamba, Ruyigi, Cankuzo, Gitega, Muramvya, Mwaro, Rumonge na Bururi. Muri izo ngendo twatunganije twaribukije abenegihugu ko bahamagariwe kubaha no kubahiriza amategeko n'amabwirizwa harimo n'ibizwa shingiro. Twarakengurukiye abenegihugu kuntu bashize mu ngiro ingingo twafunditse mu ngendo za mbere gihe twabagendera mu 2015-2016 hamwe n'2018 na 2019. Kubijanye n'imibano twarabandanije guhimiriza abenegihugu kugira ngo bahindure ingendo mu ntumbero yo kwiteza imbere bakongera bateza imbere igihugu cabibarutse na cyane cyane mu gukorera hamwe mu mashira hamwe n'amakoperative kuko nyamigenda ko atarimira impeshi. Twarasavye abavyeyi n'abigisha kurera neza urwaruka mu ntumbero yo kugwanya inda z'indaro mu mashuri. Twaribukije abenegihugu ko babwirizwa kubaha imico, imigenzo n'akaranga by'igihugu cacu. Kwigenekerezo rya 9 ntwarante 2020 twaritavye ibirori by'umunsi mukuru wahariwe abakenyezi. Umukuru w'inama nkenguzamateka yashikirije ko muri iryo sasa abakenguzamateka bazokwiga bakongera bakemeza integuro z'amabwirizwa 18 harimwo integuro y'ibwirizwa yerekeye injira ry'u Burundi mu masezerano y'igihumbi 1954 ajanye n'amategeko agenga abantu badafise ubwene gihugu buzwi. Integuro y'ibwirizwa yerekeye injira ry'u Burundi mu masezerano y'umwaka w'igihumbi 1961 ajanye no kugabanya ibitigiri by'ababa mu gihugu badafise ubwene gihugu buzwi, hamwe n'integuro y'ibwirizwa yerekeye amategeko agenga ikoreshwa ry'imiti, amazu adandaza imiti, umwuga wo kuvura amaso n'abagurisha imiti yayo, hamwe n'ubuhinga bwo kuvuza imiti y'ikirundi. Twisunze ingingo y'133 y'ibwirizwa shingiro rya Republika y'u Burundi tuzokwihweza integuro z'amabwirizwa 18 ziri ku rutonde leta yaturungikiye. Izo nazo nizi zikurikira: Projet de loi portant ratification par le République du Burundi de l'accord modifié pour la deuxième fois l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique d'une part et la communauté européenne et ses États d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 et modifié une première fois à Luxembourg le 25 juin 2005. Projet de loi portant ratification par le République du Burundi de l'accord sur l'établissement de la force en attente d'Afrique orientale. Projet de loi portant réglementation du médicament, de l'exercice de la pharmacie, la profession d'opticien et l'art des tradis praticiens. Projet de loi portant création, délimitation de la commune Buhayira et délimitation de la commune Mugwi en province Cibitoke. Projet de loi portant adhésion par la République du Burundi à la Convention de 1954 relative au statut des apatrides. Projet de loi portant adhésion par la République du Burundi à la Convention de 1961 concernant la réduction des cas d'apatride. Projet de loi portant dispositions particulières au commerce du pétrole et des produits pétroliers au Burundi. Projet de loi relatif aux impôts sur le revenu. Projet de loi relatif à la taxe sur la valeur ajoutée, TVA. Projet de loi relatif aux procédures fiscales et non fiscales. Projet de loi portant modification de la loi numéro 1/14 du 14 avril 2015 portant régime général des contrats de partenariat public-privé.
projet de loi portant révision du code des assurances au Burundi, projet de loi portant cadre organique de la protection sociale au Burundi, le projet de loi organique portant fixation du régime des indemnités du président de la République, du vice-président de la République, du Premier ministre et des autres membres du gouvernement, ainsi que les régimes des incompatibilités et de sécurité sociale. Projet de loi portant ratification de l'accord de prêt additionnel pour la construction de la route Bujumbura-Nyamitanga signé à Bujumbura le 17 décembre 2019. Projet de loi portant ratification par la République du Burundi de l'accord de prêt additionnel entre le Burundi et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, relatif au projet de réhabilitation de la route multinationale Burundi-Rwanda tronçon 1 Bujumbura-Nyamitanga, dédoublement du tronçon Lompoint-Chanik à l'aéroport national Melchior Ndadaye de Bujumbura, signé à Washington en avril 2019. Le projet de loi portant ratification par la République du Burundi de l'accord révisé portant création du Fonds de solidarité africain signé à Niamey au Niger le 20 décembre 2008. Le projet de loi portant fixation du budget général de l'État exercice 2020-2021. Nyakubahwa mukuru n'amankenguzamateka yaramenyesheje kandi abari bitavye ubutumire ko inama nkenguzamateka ifise imigambi izobandanya irangura. Aha twovuga nko kwihweza integuro y'ibwirizwa rizogenga uburyo leta izokwinjiza n'ubwo izokoresha kuva ku igenekerezo rya mbere mu kakara umwaka 2020 gushika ku igenekerezo rya 30 ruheshi umwaka 2021, guhimiriza abenegihugu ngo bashire mu ngiro amategeko n'ingingo vyose biriko birashingwa na leta mu ntumbero yo kwikingira ikiza ca coronavirus n'ibindi. Muri kino kiringo c'isasa risanzwe ry'ukwezi kwa Ndamukiza, twisunze ingingo y'137 y'ibwirizwa shingiro, tuzokwihweza cyane integuro y'ibwirizwa rizogenga uburyo leta izokwinjiza n'ubwo izokoresha kuva ku igenekerezo rya mbere mu kakaro umwaka 2020 gushika ku igenekerezo rya 30 ruheshi umwaka 2021. Turakenguruka ko leta yamaze kuturungikira ibikenewe byose bijanye n'integuro y'iryo bwirizwa. Tuzobandanya ibikorwa byo gusuzuma ko amabwirizwa twemeje hamwe n'ingingo zitandukanye twafunditse ko biriko birashigwa mu ngiro. Tuzobandanya guhimiriza abenegihugu kugira ngo bitegurire bongere bazokwitabe amatora meza kandi atekanijwe kuva kwa 20 Rusama uyu kwezi kwa gatanu ku mwaka. Tuzobandanya gusaba leta ngo ihimirize komite z'umutekano zirukemwe bose muri ya Nyabune zibungabunge amahoro n'umutekano, gutyo ntihagire ikintu na kimwe kiza gisubiza inyuma igihugu cacu ku ntambwe nziza tugeze ko yo kwitunganiriza amatora azoba ari na ya mbere atunganijwe hakoreshejwe uburyo bwa bene Burundi. Muri kino kiringo isi yugarijwe n'ikiza caturutse ku mugera wa corona, tugiye guhimeza bene gihugu ngo bashire mu ngiro amategeko n'ingingo byose biriko birafatwa na leta mu ntumbero yo kubuza ko ico kiza kigwirirana mu gihugu. Tuzobandanya ibikorwa twatanguye cyo guhimiriza abene gihugu ngo bijukira ibikorwa biteza imbere bongera bateza imbere igihugu cabibarutse. Tuzoshishikara kugendera intara zose z'igihugu kugira ngo dufashe abene gihugu gutuma baguma ku kivi na cyane baserukira abandi kugira ngo bakomeze kubungabunga amahoro n'umutekano, gucungera ubutunzi bw'igihugu ntibusesagurwe.